none rero twisuzume dusubize agatima ntembero duheze twigire inama. Uyu mwaka duhimbaje uyu munsi mukuru ku civugo kivuga ngo indongozi nizo nkingi n'inkinzo y'ubumwe bwabo zirongoye, tubere abandi akarorero. Dushimiye ku ndongozi kubera ko twabonye neza nk'uko nabivuze ko atamwene gihugu kwiwe agira amacakubiri. None wewe umuntu ngo mukumira ngo umukure hehe umushire hehe? Bafashe kivuga koko twarabonye muri kahise mwabi yagiye arashikira igihugu cacu umwe bugahungabana, ibyo kenshi kavyava ku burongozi bubi bwacanishamwo abonse rimwe mu kubangisha abandi no kubakumira kubera gucambirwa ibyicaro. Indongozi ibereye itegerezwa kugira akarangamutima k'ibanga n'ibango, igaharanira inyungu z'igihugu ijejwe kurongora. Mvuze igihugu nshaka kuvuga abantu bakigize. Ni indongozi ishobora kwihebera abandi ikabitangira, ikemera guheba inyungu zayo kugira ngo abijejwe bamererwe neza. Indongozi mu gihugu yigenza nk'umuvyeyi mwiza mu muryango. Ugendera iryo banga n'akarangamutima k'indongozi nziza ategerezwa kwibaza ati, mbega iri hanga nashizwe imbere kugira ngo ndabiyobore ndiko ndabijana he? Ndarimariye iki? Inzira itazigura kandi itazimiza noricanamwo yoba iyihe? Inyishu nziza kandi tomoye y'ivyo bibazo iboneka mu gihe ufitiye urukundo igihugu cawe, abujejwe ukabegera, ukamenya ingorane bafise, ibyifuzo byabo n'ibyo bagona. None ivyo urabikoraga wandongoziwe? Uri ndongozi y'ukuri iharanira ubumwe bwabo ajejwe. Ntiwicara mu biro ngo urindire ivyegeranyo abahanuzi baguha gusa, kuko kenshi usanga harimwo abamacandya, abanka igihugu n'abasavyi bakubesha. Utegereza kugendera abo ujejwe mukibonanira amaso mu yandi bakakubwira ibyo bagona. Kuba indongozi ni umuhamagaro kandi ni Imana yenyene ikwitorera ikagena ibyo uzoyikorera mu bantu, kandi umwe wese azotanga icegeranyo c'ivyo yakoze. Wowe rero uri ndongozi, Imana yaguhaye byinshi izokubaza byinshi. Emera rero kuba ndayahundwa, ntuhunge canke ngo uzubukwire ibibazo by'abenegihugu. Wemere uruhe, urazwe ishinga no kubona ihanga washinzwe ritunganiwe. Impumyi ntirongora iyindi. None rero indongozi zose nizimenye ko zatowe zikiri muri uwo mutima, ziheze zivyukiranye, zigire ico zirushije abandi. Ndongozi mwese, ni mwebwe muhagarariye igihugu arico kitwungiye ubumwe, kuko tugihugirako twese. Nimuhabere abagabo, mutangure mwebwe nyene mwerekane ico murushije abandi mu gukunda igihugu, mutange umwizero. Nimwamara gukunda igihugu mube akarorero mu kugikorera, mu kugishariza no mu kugitungisha. Mumenye yuko igihugu citangirwa, none ukinyaga n'ico cifitiye wovuga gute ko ugikunda? Indongozi nimara gukunda igihugu izokunda bene co kandi ibakingire ntibagire ingorane. Ntazokwigungira ko ahubwo azobungabunga igihugu, abigwize, hanyuma abisabikanye bose. Niyamara gukunda igihugu azohagararira amategeko kugira ngo bose abakingire kumwe kandi bayubahe kumwe. Indongozi niyamara gukunda igihugu agakunda abacu, azomenya kurondera iyo bweze kugira asumire abenegihugu. Indongozi idashoboye ibyo twovuga ko atandongozi irimwo. None kuva uno munsi twese duhinduke tube bashasha.
namwe mutarashikirwa kurongora abandi, namwe izo mpanuro zirabaraba. Nimube murimenyereza kugira ejo aho bukera muzobe akarorero mu bandi, kandi ndetse turabakeneye twebwe indongozi kugira mutubere abahanuzi beza.